Muramutse ubushize narakoze video mvuga ku bintu bijanye na immigration amaviza kuja hanze. Mugabo ijya video navuze nko muri rusange, nashaka iyi video mvuge ku bintu bijanye n'akazi gusa, akazi kukeneye kuja gukora akazi. Nico kimwe kandi icambere birasaba amafaranga kumwe nko mu ntango nabivuze ko ari uteye kwirondera ntuzeye itike y'indege, kwironderera za passport n'ibindi. Ariko kandi bica bisaba ko ako kazi urashoboye gukora ako kazi. Rero hari ubuzi bw'ubwoko bubiri. Hari akazi bita ngo ni skilled job, no kuvuga akazi gasaba ko uba ukazi kwigisha, kuvura ibintu nk'ivyo. Hakaba n'ibindi bita unskilled labor, akazi kadasaba ko hari ikintu uba warize, kumbure gasaba inguvu. Dufate nk'abandi numvise baja kuba aba aide nk'i Dubai, neza ko ubu aide cyane aho i Burundi iyo uri mu aide ushaka gutora umuntu agiye secondaire akakubera mu aide, mwe ushaka gutora umuntu secondaire ngo akubakira inzu y'amatafari nk'akarorero. Ni muri izo nzira. Ico rero cyaka kuvuga naho nyine ucigabura ibihugu ukwirikiranye geography aho bitumbereye. Ibihugu vy'i Burayi mu bisanzwe ntihazogira umuntu azokubesha, nta buzi busigaye buhari ushobora kugenda ngo ukaronke uri mu Burundi. Naho nyine kandi barafise skilled labor, kenshi na kenshi bariko barondera ubwo buzi, kuko ubuzi unskilled nabo barafise abantu baho sinumva ko batize, ngo barasuba abantu baho ego n'abatize barahari n'impunzi n'ibiki, nabo ubwo buzi bo bukora. Ubwo buzi kubera bworoshe gukora, budasaba ibintu birebire, buri muntu ashobora kugakora. Usanga nk'akarorero abanyeshuri baje kwiga international students, abanyeshuri bavuye mu Buhindi, za China, hehe za Philippines n'ahandi, babaha amasaha make yo gukora canke nka weekend, nk'ubuzi bwo gukora mu mahoteli, gutanga ivyo kurya, ibintu nk'ivyo usanga babukora nta kintu bisaba. Ubuzi bwo gukora mu mirima usanga abanyagihugu ba hafi, dufata uri nko muri Amerika, abo muri Latino nibaza ko baja kubaronda ko hegereye, mumva ushobora kugera ni bus ukabazana. Uri nko muri za Australia nibaza ko bagenda kurondera mu maile ari muri Pacifique, zitwa za Tonga, za Fiji, za Samoa, bakaja gukorayo. Ico gihe nabwo nyine nta muntu buza kurondera mu Burundi ngo aje gukora ku kazi, kwera haba hari abantu benshi bagashoboye kandi bogakora. Duca dusimira mu buzi buri skill, donc ubuzi busaba ko uba waravyigiye kandi ufite mu experience. Ni ibintu bibiri ino, ntabwo kwiga ikintu bihagije, bisaba ko wakize kandi ufite na experience. Kenshi na kenshi ugeza kwiga bafata ko ico kintu atacuzi. Ubwo nabwo ikibazo nabwo nyine novuga ko ntabwo ari ikirenga, kiretse niba uri umuntu kabisa nk'umuntu w'umu chirurgien akomeye cyane kabisa, sinzi, uri umuntu kabisa w'umuhanga wa hatari. Usino ubuzi busigaye kuvuga ngo ndi umwarimu, ndi umu engineer, ndi umu technicien, naho nyene ubu uko economy imeze, ubwo buzi ntabwo bwisanzije ngaho. Hari abanyeshuri n'abandi bantu bafise ubwo buhinga mugabo badafise ubuzi. Wanashaka ushobora gusanga umu engineer adafise akazi, ushobora gusanga n'abanesu batanga kumva ngo nta buzi bafise, mugabo n'ibisaza ko umwarimu adafise akazi. Nubwo yashatse kuvuga ko si kirenga. Rero ngo baza n'umuntu avuye hanze, bagomba kwereka leta imbere kuba haviza yuko barondeye mu gihugu hagati, uwo muntu bakamubura, uwo muntu afise ubwo bukorikori. Ni kuvuga je nkaho mperereye, kandi baza ko ariko bimeze mu bihugu vyinshi bitaba anglophone canke commonwealth countries, no kuvuga igice kinini ca Canada, leta zunze ubumwe za Amerika, UK canke United Kingdom. No kuvuga nibaza ko harimo England, Angleterre na Scotland na Ireland. Ugashiramwo ndi kunywa coffee, ugashiramwo Australia na New Zealand. Nibaza ko ivyo bihugu bisaba donc yuko uba ufise ibintu bariko bararondera. Ariko umaze kubona abantu bariko baronderwa cyane, abantu bafise amahigwe, atavuga ngo ni automate mu amahigwe yo kuronka akazi, n'abantu bakora mu bintu vy'ubuganga. Naho gusa ahasigaye ntibaza bakubeshe, ibisigaye vyose. Jewe nkora muri informatique, hari gihe abari bariko barondera abakozi, ariko cyane bagenda batumbera abantu b'Abarusiya, kumbura kubera abazungu, aho kandi kubera education yabo bayemera.
kenshi ndashobora barasuya n'abashinwa n'abahinde ubwo bwoko butatu nakunda kubona bariko baraza gukora nk'abantu muri IT mugabo naho nyine ubu yasubiye hasi nibaza ko atamuntu wo muri informatique ronka akazi ari hanze kiretse kabisa ari ikintu gikomeye cyane mugabo vyo ntavyo ndiko ndabona muri iyi minsi kuko harimo n'abantu bahije IT hano bafite experience amakampani ariko arugara kubera impamvu ntazi ko muri intelligence artificielle ariko mu buganga twize yuko bazoguma bakenera abantu mvuze abaganga no kuvuga ko ufise qualification y'imyaka n'imiburiburi 3 kuri kaminuza kenshi na kenshi ariko nine no kuvugana cyane cyane mu by'ubunurse canke infirmerie canke umudoktere nyene doktere w'umuvuzi ivyo bibiri bo ibisigaye sindabaza neza nk'ibintu by'abaganga b'amaso ibintu by'abaganga b'ibindi bintu mugabo cyane cyane nurse abanesi na cyane kubera nibihugu biriko birasaza bisasaza benshi cyane uzangase ibigo byinshi b'abasaza bikeneye n'imiburiburi umuganga infirmiere umwe aba hari kandi no na system yo mu bitaro basaba abanesi benshi cyane kugira ngo barabe abagwaye mu bitaro donc ico kintu utafise muri utari umunesi je ko no vuga sinona kubesha cyangwa utari mu bintu by'ubuvuzi kuronka akazi hanze ntivyoroshe ariko n'umunesi nuko nako ndavuga ikibazo kihari bakunda kuvuga ngo ni catch 22 no kuvuga canke ngo egg and chicken no kuvuga inkoko nigi hatanguye iki urumva bavuga ngo kugira tuguhe visa no kuwaronsa akazi mugaba abatanga akazi nabo kugira tuguha akazi no kufise visa kubera iki bo visa mba birumvikana ntibogwa visa nguze ngaha kurunda akazi ko utakaronse cyo bigenda gute umva uba ngaho nyene nk'umuntu adakwiye amategeko abatanga akazi nabo bakavuga ati bo no tuguhaye akazi tugaca muri processes ya interview tukagushima hanyuma tukubwiye duti nuzuga cyangwa nta visa mfise cyugiye twaba dutakaje umwanya rero kenshi na kenshi usanga batanze ntuzeye advertisement bavuga ati uyu muntu atakuba afise visa bo abantu rero nkuko nabivuze abantu bake bashoboye kuronka ahantu ushobora kuronka akazi uri hanze kuronka akazi uri hanze ni numuzi wibuye kize nkuko nabivuze abantu bari mu bihugu bikomakomeye muri Afrika muri byo no ko ari South Africa yonyene niyo education yayo bamera nk'abemera nyamba ko harimo abazungu babo kandi bari za Chine n'Ubuhindi Europe en general cyangwa America Canada n'ahandi nyine bizinanye nk'ibyo bivuga ngo bari muri OECD ico gihe naho nyine nkuko nabivuze uri umuntu kabisa uri hariya hejuru Mo doye muri make abantu benshi nibaza ko kuronka akazi ari impossible ibintu je sinkunda ibintu byo kuhendagiza abantu cyangwa ndabiza kukabaje nde kuronka akazi nko je mu gihugu ndimwo nta muntu w'umurundi nibaza numwe yoronka akazi ari mu Burundi kubera nyine izo mpamvu navuze kiretse umva atari nk'umuntu w'umushirurije umuganga nyine w'umuspecialiste wa hatari nta kazi bo guha ukiri mu Burundi byose kuburi hano ngo gasa buri hano kandi guze namumva ko byose kuba wagorose iyo visa umva bini ni kibazo gikomeye gutahura rero nashaka kuvuga ivyo bihugu ubivanemo pe umuntu azokubesha kuronka visa yo kuja muri Canada sinda yitohoza neza ariko nanjye neza ko kuronka akazi uri hanze bitoroje ko nanjye ndabona ama video yaho ko abantu bariko barenda kubuza batagukena Amerika niko kuko bafise abantu benshi ba migrant nta kuntu uza kurondera umuntu aja gukata ubwatsi kandi harimo aba migrant benshi barindiriye Australia New Zealand niko kuko France Europe nayo nyene kuva aho babeye za Libya zigasambuka za Syria nibiki za Palestine naza ko harimo impuzi nyinshi nzabira n'abarabu ku buryo batuja kurondera umuntu ari hanze uko remember umuntu ari ngaho ku abari ready gukora umuhamagaje akaza gukora umuntu akiri Burundi nubwo umuhaye akazi biba bigisigaye ko arondera visa nibiki byose bishobora guhagarara umva rero baca bashima guha akazi uwo muntu ari mu gihugu kubera we biroroshe ko acatangura ejo rero atabuze umuntu ko ajo niba wowe ushoye kwimvutije abantu bose bari muri France hari akazi mfise bo batawushobora ico gihe niho bosaba ko kazi cyangwa digenda muri Canada hari ikintu nzi abakana Canada bakeneye mu gadashoye kwikorera badafite abantu bahagije ico gihe ushobora ku applying bo abanesi nivyo navuze nk'akaruhuko kuko vyo bisaba kwiga imyaka muga nk'ukora mu bigo by'abasaza nta myaka myinshi bisaba uje usanga gukora mu bigo by'abasaza bitarondegwa cyane navuze ko muri UK abantu baje kuba nursing assistant muga ntabwo rero cyane nk'umunesi kandi nabo nursing assistant kene keshi aba yabaye umunesi umuforomo muga kubera ko muri akuje amategeko kwiyandikisha muri ico gihugu ndamaze kubona na hano agacaba aje gukora mu bigo by'abasaza
ubu nabizumva ntivyoroshe kuronka akazi uri wacu mu Burundi kuri izo mpamvu navuze ko n'abari hafi akazi ukaronka uciye mu ma interview atari make. Donc numva ni disappointing ko nk'umwana w'umuntu wawe wifuza gutora umuti wibaza abantu bafise mugabo je nakwibaramanza ntabwo uwo muti ntabwo mba mfise no kuvuga ko akunda akazi mu bihugu biteye imbere. Ico kintu uri Burundi je navuga ko kitoroshe na cyane ko ibihugu navuga biko bihagaze neza canke vyinshi vuga icongereza no kuvuga Amerika, igice kinini ca Canada, sinzi ko cyo gitende beza tembe ganje ca France ko abafaransa okay mumba bari muri France no muri Canada, Quebec. Hanyuma ugacuya ko UK ndonge Ireland, Scotland na Ecosse mu kwita mu Gifaransa na Britain nyene canke la Grande Bretagne, sinzi difference nyene bavangagura. Ugashiramo donge Australia, New Zealand, ivyo bihugu nivyo novuga biriko bizamuka. Ibihugu byo muri Scandinavia sindabitozamo cyane za Holland canke okay duga heje muri Scandinavia. Donc ibijya bihugu sindabizi neza. Nibaza ko harimo abantu kumva bashaka kubanda bari muri za Sweden, mweneza ko abantu muri Sweden ikiri gukasha nabonye yes. Donc muri Scandinavia mu Barundi bakindi baza nabonye nibaza rero nkuko nabivuze nanyo bafise ururimi rwabo bavuga to start with, hanyuma kandi bakabasaba nuko ushobora gukora ibintu ibi canke biriya niko kuntu ba recruiter muri ivyo bihugu mugabo kandi wotoza abantu bariyo. Ariko ko novuga ibihugu byose biteye imbere ko kijamo ntivyoroshe, nta buzi bwinshi. Nige systeme ya education y'u Burundi biga amateori gusa no kuboroka no gufata amanote, abandi babiga gukoresha amaboko. Uno kuvuga i Burundi ashobora kubona umuntu afise informatique ngo afise informatique wamuze ati informatique ni wiziki yavuze ngo ni IT wa specialize mu biki, sino guspecialize wizi biki IT. Donc ni nkubo vuga ngo nizo bintu byo kuvura est-ce mu docteur uriki. Donc bisaba ko uvuga uti muri IT haba harimo ibintu nta muntu yavuga ngo je nkora IT cyo kintu ni absurd. So kuvuga je nkora programming canke networking canke ikindi kintu mwaje ngo vyose twarabivanze, nta muntu abivanga. Urumva ico gihe ucona ku education yacu utagize ikintu ugasanga nturakora ku bintu n'amaboko. Ico gihe utakora kosha amaboko nta kintu wawariza mu bisanzwe. Bafuma bafata umuntu yavyigishije muhera adafite n'impamyabushobozi, na muntu numa guha akazi bikurikije impamyabushobozi. Je impamyabushobozi mfise mu myaka 15 maze gukora ubuzi bushika butandatu canke burenga, nda numa yavuga ngo twereke diplome ufise kuko nta gaciro bayiha en principe mu bintu bitari bike. Bo ubuganga nubwo ari muri biki koresha registration barabiha agaciro cyo kuyifise mugabo ibintu technique kenshi ego barashima kuyifise mugabo hanene nuko ubushoboye gukora ivyo basaba ko ukora. Voilà, donc ivyo bihugu byo hanze ubivanyemo hasika ibihugu byo muri Afrika. Navyo nyene umva byo muri Afrika niho ushobora kuronka akazi n'importe qui. Donc ibice bimwe vya Afrika y'Epfo, Zambia sakazi neza ko benshi bamera nk'abacuruza mugabo bashobora gucururiza umuntu nako nakazi sinzi amafaranga bahemba. Hanyuma Nairobi numvise ko abantu bacuruza utuntu n'utundi, boneza ko Nairobi n'ahantu hagoye cyane, sinzi ko bishobora kubabeshaho. Ahasigaye ni muri Moyen-Orient ya Middle East za Dubai, kumbura abadame za Saudi Arabia. Bona akazi je mbona gakomeye mugabo umuntu akenye nta kundi yo bigenza. Nibaza ko muri Saudi ari muri Dubai uciye akenye ushobora gutangura kumbura umu aide mu nyuma cyangwa uzicongezo karondera kandi murambona uri nko kuri aeroport haba kuri Doha canke Dubai nyene abantu bahakora abona bari smart. Abasekirite murambona mu abirabore nibazangira babaza Kenya, abahindi na cyane babasekirite neza ko kambe bakere akazi kambe kari smart karuta guhereza amatafari kuri construction site kandi karimo mariske makeyi. Sinzi amafaranga ko barutayo. Bo ikiri mu bihugu bikuze usanga abantu arabanebwe gutambuka n'ibiki no gutwaza imodoka zabo, naze kuko umusho kuba umudereva yaba taxi cyangwa umudereva wundi muntu kumbura ivyo uzi gutwaza imodoka ejo tuma vyiza no kwiga ibintu bishoboka. Nibaza ko sinzi abandi Dubai mu mbira je mva ndiko ndagerageza nkaraba ibintu mu gihugu giteye imbere ushobora gukora abene gihugu banena niko no bivuga. Bo ikindi ndabona akoresha na Filipino bakora muri retail ni gucuruza utuntu pana kwibarabara. Navuze nko kuri aeroport ugiye nko nka Doha ukaraba ajya amaduka yose ahari. Jewe kwera urimi rw'igifilipino ndagumva ndatahura ko bari kwavuga igifilipino.
bajya bose ubona Eros yona baye ushaka kugura isaha urabona bijya amaduka Dorix n'ama Irix ari hajya bona neza kenshi bashima aba Filipino nyine kubera d'abord bavuga icongereza neza la plupart kenshi na kenshi ikindi burya je nubwo dukunze kuvuga racisme iracahari umuntu w'umwirabure bumva ko twe tukoma kuri ubuzi bw'inyuma hanyuma abantu bafise akabara kamera nka kinzobe akabari bashira imbere ku maduka ukeneye do ariko wogerageza wasokoje umushatsi neza kumbure ukaja kugasaba ko ushobora gucuruza muri ajya amaduka neza ko kandi kazi kumbure wo graduatingamo uvuye kuri construction ku buyede encore une fois abadobani bamenye ako kazi kandi ubundi buzi umuntu ashobora gukora uza Dubai dawe kubera ho horoje gushika nabona batagorana cyane ushobora no kugenda nko mu visiteur hanyuma ukagwaragwaza mugabe bwo vy'Uburayi ntushobora kugenda ngo nko mu visiteur uzogwaragwaze inzira ntizo zoroshe kandi kugira ushikeyo ubu batanze amafaranga y'ibihumbi byinshi ku buryo hagira usanga wayononye utazofusuye kuyarekipera bo sinzi muri Aziya ko ahandi hantu ujemo n'akazi ku muntu numva yoba nk'umuntu uje hari umusore nzi yize icongereza kandi umenga kivuga neza ishi nibaza ko ushoboye kuronka amafaranga makeyi ukiga ukaronka certificate y'icongereza hari nk'izo bita TEFL umenga ni teach English as a second language canke TESO ibintu nk'ivyo usanga ushobora kuyikora online ku madolari nk'amajana 200 gutyo ugacuraba muri Vietnam, Thailand kumbura ushobora kuja kwigisha icongereza hariya mugabo urumva n'abantu bake uvuga icongereza neza ku buryo bocigisha kandi icyo no kumenyesha nuko nyengo navuzemo racisme usanga kenshi na kenshi bemera kwanza abantu bava mu bihugu bivuga icongereza naturellement abasauzi kenshi muri Afrika nibo abantu munze kubona mugabo harimo n'abakenya kumbure n'aba Uganda canke abo muri za Ghana. Okay, ushobora gusanga bariko biga icongereza sinzi kinkunze ku ntebe yanje abo birashoboka hanyuma ikindi racisme hari ahijye bakunda abantu b'abazungu hari ukuntu muri Aziya abana wirabura cyane mugo vyinshi baza kuba atakintu uzi bakumva ko umuzungu arabaza ibintu can you do ivyo noko bimeze umwana kuvuga ko Thailand Vietnam n'ahantu ushobora kwiga icongereza kuronka nk'ibihumbi 200 by'amadolari ku kwezi 2000 ibihumbi 200 ukoze amasaha menshi bo China yashine bo China nayo sorry China naho harimo abantu baja kudandaza izaga cyitwa Guangzhou ndabona harimo birabura benshi badandaza harimo kubona n'abavanga muri za Congo ariko benshi bava muri Africa de l'Ouest kumbure bona ariko byose umutaga gutangura kudandaza what else I see bo sinda harimo abantu bari muri Japan mugo sinzi ikintu bakora bo Philippines sinzi ikintu bakora bo mvuze Philippines ntabwo nje ndibuka ko ngo abarundi bafungiwe ku kibuga sinzi ko barabarekura ngaca nibutsa kandi n'undi muntu yavuze ngo uri nk'impunzi bo ntabwo yakaravuga ngo ugiye nk'impunzi ngo ntabwo gishobora kukwangira ngo amategeko ngo atazo kwakira reka da amategeko kumbura bahari muga amategeko ya UN ntabwo ari igihugu ntibafise ibintu byo kugira ibyo bita gukurikiza amategeko cyo gufata itegeko mu gihugu kivyanze naco cyo kugikoza ugiye muri Singapore ugiye nk'impunzi bakuza indege straight ntavyo kwigora ndagusambisha naco Singapore bagira ibigo vyinshi bashobora kukwirukana ariko kugaciyemo nashaka bose ko muri Asia sindumva ibintu abantu baje gukorayo nkuko navuze Thailand na Vietnam ashobora kuba harabirabura muri Afrika bakora akazi igihe bo muri Vietnam narabonye ko harimo aba South African nta mwirabura yari arimwo bare abazungu n'abajya bita abarangirangi canke abakalad Vietnam bigisha icongereza kuko South Africa bagarura mu bihugu icongereza ari first language ndamaze kubona kandi abasaza bavuga ko bigisha muri China nubwo bidodoma ko bafata nabi mugabo bo kena amafaranga kukubeshaho akiyo opportunity ko nayivuze ni ntoyi cyane ku bantu bavuga icongereza kabisa cyo hejuru kubasigaye numva iza Dubai ariho ubu inzira zigeze kumburuka yaronka hanyuma yaronse ukagima ikintu uyakoresha je nivyo novuga encore ifasha kuvuga ntihagire umuntu avuga ngo ndondera akazi no ndakubeshe pe naje naho ubo buri ngaha ariko nongo bakaro nubwo buri ngaha dafite ko uronse umuntu akurongora canke urongora ukaburi ngaha uno munsi umvuye ngo ndondera akazi wo bungoye nta mvise ngo karo kuronderera ubuzi bubi ku masite website y'uburondera ko bagaca muri interview uyitoye ukayitora utayitore ntuyitore ino nta muntu hakazi mu kinywa ubundi bishobora kuba bihari mugabo bonanje nta abantu nta makonesho nkayo mbafise mugabo kandi ubuzi batwacisha mu nywana ubuzi buto canke baba bariko bahamuvyara wabo bien sûr. Voilà nico nashaka kuvuga nshima kwishura kuri video kugira ngo ngendishira umuntu umwe no bazanga akazi kose kahereye kwishura ama DMs. Voilà mugira umunsi mwiza bye.